gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ku biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, hari igisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Hambavu y'inkuru dujeje kubashikiriza mu mwanya mutoyi uheze ivuga yuko kuri no munsi General Bunyoni yararembeye mu ibaro rikuru rya Gitega kuri ubu yoba yamaze kwinjizwa ibitaro bikuru vya Gitega. Inkuru yatangajwe na RPA ivuga ko yajanywe mu bitaro uno munsi saa 5 n'igice, aho yagiye aherekejwe n'imodoka 8 ziri mu iz'abakozi b'iperereza, abajejwe umutekano ndetse n'abacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu. Reka dutangurire kuri aka kantu gatoye mu nyuma tuze kubandaniriza no kubindi vyinshi biriko biravugwa kuri iyi dossier. Ubundi Bunyoni ni umugabo yize criminologie, asanzwe ari umusirikare w'umwuga, ancien officier, yaciye mu nzego z'umutekano mu nk'igipolisi, SNR no kuvuga urwego rw'iperereza, Service National de Renseignement, ndetse na ministere ndetse n'ubushikiranganje bw'umutekano mu gihugu. Uyu akaba afise ubuhinga bwinshi mu micungire y'umutekano ndetse no mu miyoborere mu nzego za leta, ariko bikavuga ko ari we ko gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, uruhara mu bikorwa vy'ibiturire n'iterabwoba rishingiye kuri politike vyatumye bamwe babona ko atari umuyobozi w'iterambere rirama. Hari abantu babona ko Bunyoni nk'iyo yari kugira amahirwe yo kuyobora igihugu yari gukorera igihugu gusumba Ndayishimiye kure niyo. Ndayishimiye wewe yamushize mu munyororo, bikavuga ko yize amategeko muri kaminuza, yaraciye mu gisirikare nyuma aza kuba umunyapolitike. Gariki gitangaje nubwo yize amategeko abantu birirwa bararenganywa mu manza, mu majambo make ubutabera bw'u Burundi ntibahagaze neza. Ariko nubwo biruko ngo yaragerageje kuvuga cyane ku kugwanya igiturire no kugarukana ishusho nziza y'igihugu hanze. Nanone kandi aba bagabo bose bapfa ivy'isi mugabo umwaka bagira ko banagwananye urugamba bagasangira kabisa nagaye mu ishamba. Ikindi nuko bose barabo umugambwe umwe ari wo CNDD-FDD. Ngo vy'ukuri nubwo vyashitse Bunyoni akagira amakosa, ngo Ndayishimiye narakwiye kumana nka kurya akagira ko akamunyagwa n'ivyiwe hafi nka vyose. Ngico kintu Ndayishimiye yakoze ngo ndazi nawe bimushikiye niho yomenya ko isi idasakaye. Akaba namwe mu majambo ajijwe gutangazwa nimwe mu naribonye cyane izi vya politike kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985. Abaciye mu ishuri ry'intango baribuka igisomwa cimbwa yari ifise umusoso w'inyama mu kanwa, icejuru y'umugezi iraba mu mazi iribona. Mugabo yo yibaza ngo ni yindi mbwa nayo ifise umusoso, ikishaka kwasama ngo ije kwaka wa musoso ya yindi ibona mu mazi. Wa musoso nawo wayo uca ukorokera mu mazi uratwagwa, yambwa ibura vyose. Nkuko amakuru yatangajwe, hari inkuru zagiye habona zivuga ko mu bihangange vyubatse umuzingi wugaye ari au Cercle de Généraux bari bumvikanye ifatwa ry'amafaranga yose General Bunyoni aho asangwa hose bakabangira kumufata. Izo zahavuye bikogwa baja kuyarondera barasaka ibikwiye, bimwe bita ko akazimya taho katarondererwa. Nibwo twahavuye rero twakura isoko ryacu umutegetsi hejuru mu mugambwe CNDD-FDD kugira duhe umuco kukijanye n'iryo sakwa. Aho yagize ati turi abategetsi benshi dufise amafaranga twakuye mu nzira zitandukanye. Ivyo ntaco ndabivuga ko kirekire kuko ni banga rya systeme, ariko kizwi nuko General Bunyoni yahawe uburushe bwo kuronka amafaranga menshi kurusha twese. Ngo haragezaho Bunyoni yifata nk'umucangero muri systeme yacu ku buryo iyo dushaka gufata ingingo ikomeye we byasaba ko abanza gufumbatishwa kugira yemere ko bikogwa. Iyo ngendo yiwe rero yakomeye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Harageze aho kugira hafatwa ingingo zaba iz'igihugu canke iz'umugambwe adusaba kuma amafaranga yababa imiliyaridi 5 atabonetse, iyo ngingo igahagarara. Bivanye rero n'ibibazo igihugu caciyemwo, twariciye nk'abafise ijambo rya nyuma mu ntoki, turibazaho igihugu kigeze dufatiye ku civugo c'urugamba twagwaniye. Turabona ko intumbero yatekeye rwose kuko abatovyi babaye benshi, ivyo nta utabizi. Nibwo twaciye dutegura inama idasanzwe y'abafise ijambo mu gihugu kugira twihe ihangiro rishasha kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Arengeyo Bunyoni yumvise ataca apfumbatishwa ntiyitavye, acavuga ko ibiza kwiga vyose bitamuraba. Ngerega niko vyagenze burya. Ingingo twafunditse muri ya nama zo guhindura ishusho y'uburongozi bw'igihugu n'ubw'umugambwe bikaba ivyisunga demokrasi twagwaniye yaravyanse. Umukuru w'igihugu agategura ibi, Bunyoni n'abamuyoboka bari mu nzego zitandukanye bagategura ibindi. Vyatevye niho yadukurira inkoni ku gishitsi ko adahawe intebe y'umukuru w'igihugu ataco tuzomukorana gishoboke. Bamwe muri twebwe barashavuye kugera aho bamwibutsa iyo yavuye muri FNL
tukamwakira muri FDD tukamuha amabanga akomakomeye twimye abo twashingiye hamwe FDD ariko biramunanira gushima hacaba uruhande rufata ingingo yo kumwaka ivyo afise vyose. Uwo mugwi wafashwe n'ishavu wari muto abandi twabona ko hakiri kare ariko twemeranya ko akwiye kwakwa inzira yakoramwe amahera mu gihugu nuko hari abarundi benshi baguye mu mporero bari babeshejweho n'utwo tuyira twa Bunyoni ariko bizosubirwamwo harageraho yakwa amabanga yose y'igihugu hakwikebuka nawe aca yongereza umurindi mu gutoba akoresheje abavuga ko ari we yabahaye ibibanza barimwo eka n'abamukunda uko gusa. Uti naho twabona rero ko hageze ko hakoreshwa ingufu kandi ku neza y'igihugu n'abene igihugu ntacyo tutazokora naho ko bari uguheba uwo twasangiye vyose kuko dushaka ko amakunga abona ko abarundi zishoboye kandi birashoboka nitwahagurukira rimwe. Ukunyegeza amafaranga mu bantu bacu biramaze igihe nico gituma kuyatora utayeretswe namwe nevyo bitoroshe kuko hari n'abanyegeza abakenyezi canke abana babo ntibamenya hari. Inzira imwe yakunze gukoreshwa nuko hazanwa abafundi canke cyane bakuye mu ntara ya Bujumbura rurari bagasangwa ku gatumbi wabo bemeye ico gikorwa baca bambikwa ibitambara mu maso kugira ntibabone aho baca bakambikwa ku matwi utwuma tuvuza umuziki écouteur kugira ntibumve ibivugwa mu nzira. Aba rero basubira kubona ko bari mu kibanza murantunge aba basubira kubona ko bari mu kibanza bamukamwo babikamwo ubwo bubiko bw'amafaranga buri mu nzu zo munsi no kuvuga muri cave bahejeje bagahembegwa hiyo umunsi nyene bagasubira kwambika kwa kundi nyene hanyuma bagasubizwa iwabo ku gatumba gutyo ntibamenye quartier ibarabara eka n'inzu bubatsemwo bwa bubiko. Yagarikwa rya Bunyoni rero nibwo umwe mu bategetsi bo muri API afisi pete rya colonel yageze ca abitubwira ko atubwiye ko General Bunyoni yoba yaranse gunga igihugu mu nzira yari yateguriwe bikozwe na chef d'état major no kuvuga Prime Niyongabo. Ayo makuru akavuga ko cyagihanga gikomeye muri CNDD-FDD dashasaba Prime Niyongabo gungisha Guillaume Bunyoni kikongera kigasaba General Defense Habarurema umukuru w'iperereza ry'u Burundi kuraba hejuru. Guillaume Bunyoni yoba yaranse ubufasha buvuye kuri ico gihangange hamwe ari Guillaume Bunyoni akaba yabifashe nk'umutego ahandi ko hoba ari agasuzuguro we kubwiwe akaba yasaba ko nyabona yogiranira ibiganiro n'umukuru w'igihugu kugira Bunyoni yemere guheba ibintu bimwe bimwe. Iyo soko ryacu ryo muri API ryavuze ko Bunyoni we yibajije ko yoba ari nkinamico Prime Niyongabo ariko akorana na Varisi Ndayishimiye n'abandi kugira bamukure mu gihugu gutyo azokwibagiranwe nka General Godefroid Niyombare. Uwo mutegetsi muri API yatubwiye ko aheruka yumva ko Prime Niyongabo na Kikongo no kuvuga umukuru w'iperereza ry'u Burundi babwiye umujenerali wo muri API tutaramenya ariko ngo yoba ari Alexandre Muyenge batazira mana Alex ko yobwira cyagihanga gikomeye cyabasaba gutabara Guillaume Bunyoni ko Bunyoni bamuhevye bamukuye ko amaboko. Iyo ntwazanga bikaba baratubwiye ko ijambo rya nyuma ryo barisigaye mu bantu bane muri iki gihe aribo Varisi Ndayishimiye, Gervais Nderakobuca, Silas Ntigurirwa ndetse na Etienne Ntakarutimana. Bikanavuga ko kandi ingingo zose zirabana na dosiye ya Guillaume Bunyoni zose zifatirwa muri ako kagwi kabo bagabo bakomeye cyane muri politike ndetse no mu butegetsi bw'igihugu. Nkuko twabigarutse ko kuva mu ndwi iheze nibwo benshi batabaje kubijanye n'amagara y'umunyororo Bunyoni bivugwa ko atarakibona atavuga kandi atumva gushika naho Mutama Petero Karaveri Mboni marongoye APRODH nawe ubwiwe yamenyeshe ko muri ino ndwi ko Bunyoni amerewe nabi rwose bivuye ku kungene abayeho yugaranywe ico bita isolema totale ku buryo atanumwe bashobora kuganira. Nibyo rero byatumye benshi batangura kwibaza ico abagabo bose bo muri systeme no kuvuga abasangiye urugamba bagasangira n'ibindi vyinshi harimo no kuba mu mashamba atandukanye bariko bagwanira ubu butegetsi bafise kuri uno munsi ico barapfuye kugira ngo bamwe bafate ingingo yo gupfunga uwo bahoranye ku rugamba gushika amagara amukitse ari mwibohero akabura gitabara. Nibindi byinshi turiko turatohoza tuzabigaruka ko mu makuru yacu ataha. Nimwe kandi mu yandi makuru ibimenyesha makuru biracungerewe cyane mu nama nshinga amateka nkuko amakuru adushikira abivuga. Kwinjira mu nama nshinga amateka y'u Burundi biguma bishigwamwo imitego. Nyuma yo gukuramwo bukebuke ibimenyesha makuru vyigenga mu kwezi k'umunani guheze haherutse gushigwaho kuva ubu ikarata itangurusha rudasanzwe kugira ngo umumenyesha makuru aje kurondera makuru mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi bw'igihugu. Haraheze indwi nyinshi abamenyesha makuru bemeza ko bakwe mu migwi ya WhatsApp y'inama nshinga amateka atamvo. Iyo migwi ikaba yari yacishwamwe ibiza kwigwa buri munsi hamwe n'amatangazo y'inama nshinga amateka. Ingingo yo kubuza kwerekana ibikorwa vy'inama nshinga amateka ikibiriraho yashizwe mu ngiro kugenekerezo ya 19 myandagaro yerekeye ihinduka
abashinga amateka bategerezwa kwereka ababatoye ivyo bariko barakora, kubuza ko inama nshinga amateka itanga amakuru nakaga gakomeye ku gihugu citwa ko kiri mu ntwaro ibereye, nkuko bishikirizwa n'umwe mu bamenyesha amakuru atashimye kwivuga ku mvo z'umutekano wiwe. Kwigenekerezo rero rya 29 Nyakanga uyu mwaka, Emmanuel Nibigira, umuhanuzi mukuru mu biro vy'inama nshinga amateka ajejwe kumenyesha amakuru, yarakuranije abarimwo ibimenyesha amakuru kugira bamenyeshe ko hashizweho ingingo nshasha. Uti kuva ubu ntawe uzokwemererwa kurondera amakuru ku bikorwa vy'inama nshinga amateka adafise ikarata imurusha rwo kwinjira. Mukuru nk'iyo karata, abamenyesha amakuru bategerezwa kwerekana ikarata yabo y'umwuga, ariko kubwa bamwe mu barongoye inganda z'amakuru iyo karata itegerezwa gutangwa ntibishoboka. Na sense inama y'igihugu ijejwe gucungera uko ibimenyesha amakuru bikora imaze amezi menshi itariki iratanga ayo makarata, bikaboneka ko ari ukuzibira abamenyesha amakuru ku buryo bweruye nk'uko bavyiyamiriza. Ingorane zijanye n'uburyo n'ubuhinga bw'umwuga. Iyo ngingo ngirateye amakenga inganda z'amakuru zisanzwe ziri mu ngorane zifatiye ku bukene bw'ibitoro. Uti dufise abamenyesha amakuru bake, hamwe bashatse ko 4 canke 5 baje mu nama nshinga amateka bizotuma ibikorwa vyacu bihagarara, ni kumwe mu barongoye inganda asigura. Kuva mu ntango z'iki kiringo c'inama nshinga amateka, no kuvuga kuva muri uyu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030, iki kiringo c'imyaka 5, abamenyesha amakuru benshi barankiye kwinjira mu kigo batansiguro zitanzwe. Ibikorwa vyahora vyerekanwa ikibiriraho kera ku mugaragaro navyo nyene vyarahagaritswe. Kubwa benshi mu bikurikiranira hafi ngo no gusubira inyuma cane mu bijanye n'intwaro rusangi. Ivyo Emmanuel Nibigira yatangaje vyatumye ubwoba nabwo bwiyongera. Uti buri mumenyesha amakuru wese azobazwa amakuru yatanze igisomwa, isanamu canke ireresi bitazo nezera indongozi z'inama nshinga amateka. Ivyo birahushanye n'ibiri mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, aho ritomora ko amakosa y'umumenyesha amakuru abazwa inganda zikimenyesha amakuru ataraba umumenyesha amakuru ubwiwe nk'uko itegeko ribitomora. Kuva muri myandagaro, amasoko menshi mu nama nshinga amateka aravuga ko hari ugushaka ko abanyepolitike kuko bimenyesha amakuru vya leta arizo zemererwa kwinjira mu nama nshinga amateka, mbere no kwerekana canke gutangaza ibibera mu nama nshinga amateka bikagabanuka. Mu gihe igice kinini cyane cy'abashinga amateka bava muri CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi bamwe mu babikurikiranira hafi bafise amakenga ko hagiye gukorwa ibikorwa mu kinyegero kandi vyitwa ko ari ivya leta. Kubwa benshi bamenyesha amakuru, ikarata itanga uruhusha rwo kwinjira mu nama nshinga amateka si uruhusha rusanzwe, ahubwo ni igikoresho ca politike cyo kugara gusumba urubuga rw'ibimenyesha amakuru. Mu gihe ikiringo c'inama nshinga amateka c'uyu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030, no kuvuga c'imyaka 5 ariko kigitangura, izo ngingo z'urutavana ko zo gukandamiza abamenyesha amakuru zituma gutinya ko ubwigenge bwo gushikiriza amakuru busubira inyuma, bikagabanya ukuntu abanyagihugu bamenya ibiriko birabera mu nzego za leta nk'uko amakuru adushikira bivuga. Mu yandi makuru kandi hari umutama w'imyaka irenga 76 yaciriwe uwo guherayo nubwo atavyemezo mu rubanza rwo gufata ku nguvu nk'uko amakuru yacu adushikira. Lazare Safari w'imyaka ishika 70 kandi agendana ubumuga arapfunzwe kuva mu mwaka wa 2021 n'uboro rikuru rya Bujumbura Mpimba, nyuma yo kwagirizwa n'uwari amupangiye Jean Nkurikiye se w'umwigeme mutoyi w'imyaka 7 ko yamusamanirije ku nguvu. Yaciriwe urubanza muri Kigarama mu mwaka wa 2023 na senare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura, akaba apfunzwe ubuzima bwose mu gata cemezo na kimwe cyo kwa muganga cerekanywe. Uyu Lazaro Safari w'imyaka 76 arwaye uruti rw'umugongo, ntabona neza kandi ntiyumva. Umupfakazi kandi akaba yaribana wenyene, akaba apfungiye mu ibaro rikuru rya Mpimba kuva mu mwaka wa 2021. Uyu yapfunzwe yitwariwe n'uwamupangiye Jean Nkurikiye, umuvyeyi w'umwana amwagiriza gushurashuza umwana wiwe w'umwigeme. Ababanyi ba Lazaro Safari bakiyamiriza bivuye inyuma ivyo yagirizwa. Nkuko bivugwa mu mwaka wa 2021, Lazaro Safari yari yicayiwe mu buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, aho yahagarikwa n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure zari zirongowe n'umupangiye Jean Nkurikiye yaramuheraniye amezi 6. Imbonerakure ngo zama zavuzwe mu mabi nk'ubwicanyi n'ayandi mabi akoregwa abikekwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Indongozi zo mugambwe rero ziriyamiriza ivyo zagirizwa, ahubwo zo zikagiriza amashiramwe ashikiriza ivyo imbonerakure zikora kashaka gucafuza ishusho y'imbonerakure ni y'u Burundi.
baciye rero bamujana kuri zone bamwagiriza ko yasambanije uwo mwana mu kinyoma gisa no kugomba kumunyaga iparasera yiwe. Iyumvirizwa ryiwe n'inyamiramabi ya mbere ryagenze neza, amaze kubona ko umutama hakana ivyo yagirizwa kandi atacemezo na kimwe gihari, inyamiramabi yaramurekuye. Ariko bukeye bwaho Jean Nkurikiye yaciye ararika izindi mbonerakure n'abapolisi baramutwara. Uwo mutama w'imyaka ishika 70 yamaze indwi imwe mu gasho k'igipolisi imbere yo kujanwa mu iboro rikuru rya Mpimba. Kubw'ingingo ya sentare yabonywe n'ikimenyesha makuru gikomeye mu Burundi, Lazarus Safari yaciriwe urubanza muri Kigarama mu mwaka w'2023 na sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa, acirwa gupfunga ubuzima bwe bwose no gutanga ihadabu ry'umuliyoni w'amafaranga y'amarundi ahabwa Jean Nkurikiye se wa mwana indishi y'akababaro. Muri urwo rubanza nta cemezo na kimwe catanzwe. Afashijwe nabo bafunganywe, Lazaro yarunguruje urubanza muri sentare y'iyunguruzo ya Ntahangwa. Imyaka 2 nyuma yaho nta nyishu nimwe araronka, ariko uwo yaramupangiye n'ubu aracari muri parasera yiwe akaba yibamwo ataco yinona. Ivyo bigatuma rero biratuma kwibaza ibibazo bikomeye. Ese Jean Nkurikiye yobakura hehe ngo bushobozi nk'ubwo? Mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura haribonekeza ubusuma bw'isubiriza bw'amatongo, kenshi bikorwa n'abantu bari mu mabanga ya leta, rimwe na rimwe batahashitse bataburanye nabibwa ayo matongo. Ngo vyukuri ubutungane bwa bwishimikiziki kugira ngo bucire urubanza umuntu umwageza ko yasambanije ku nguvu umwana mu gihe atavyemezo bihari. Ese yoba hari indishi ihabwa koko abantu barenganywe bazira kwihenda ku butungane? Ivyo bibazo ntibiratora inyishu kuri Lazarus Safari n'umuryango wiwe. Ku myaka 76 n'ubumuga kandi ariko ararenganywa, Lazarus Safari abandanya apfunzwe mu buryo bugoye cyane, arindiriye ko azotunganizwa muri kazoza, ariko bikaguma biteba. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza, usangiza n'amakuru bagenza aho bose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigazwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure.